sinabona ko nashobora gukina filme ako gusa ndibuka ko nakuze ndi umuntu akunda kwandika shamvuye natorera ikaramu nkandika Wandika iki? sinzi nandika nyine ibintu byari byo byose bwanga ko ndandika tu cyangwa nyine mbabaye uko nyine cyo nezerewe widogera ku rupapuro wagiye ku rupapuro n'ikaramu aca yandikira resi yiwe aca aranatsinda ari resi ya mbere murumva yuko bice bibiri ego umukinyi ni resi muri rusange ego Zoza FM be your own boss. Ego ndabaramukije nshuti bagenzi mukurikirana ikiganiro cyanyu kuziko mwa mukurikirana imisi yose kuva kwa mbere gushika ku munsi wa gatanu hano kuri radio yanyu Kazoza FM. Turasubira rero kubaha ikaze nkuko mubizi kino kiganiro twamatugaruka kubijanye n'imico n'akaranga aho dutumira abatumire batandukanye kugira batuganire kubijanye n'imico n'akaranga no munsi turafise abatumire ndababwira mukanya Terence Manirakiza nije turi kumwe kuri mikro kiganiro kuziko tongera tubamenyesha ko cahinduye amasaha kubera ihiganwa ry'igikombe c'isi yose kiriko kiraba muri kino gihe aho muri no misi kigiye guza kiratangura igihe c'isaha zibiri kandi kiganiro nkuko mubizi kirabaha akaryo kugira ngo mubane natwe mugire ico muduterereye canke mugire ico mubaza hama mwironkere inyishu bigenda gute murahamagara oya ntimuhamagara muri no misi murandika kubera ego duhamagara tuzobabwira uno musi murandika nimero ni zazindi kwa masanzwe bazimenyereye ni 72 23 23 23 62 24 ubwo butumwa rero mushaka kwandika ubutumwa busanzwe canke mugandika ubutumwa kuri WhatsApp mudukurikana kandi kibiraho ku rubuga rwacu Facebook mwandika Kazoza FM mukadukurikirana maze naho mukagira commentaire mukagira ico mudusangije yaba ikibazo canke intererano muhawe ikaze mu buhinga bw'ivyuma ariko aramfasha ni Leandre King Riese nawe akimana adufasha kugira ngo adufatire amajwi maze ayabahe mudukurikirane kuri Facebook tudatevye King Leandre turuhurire gato n'akazi kitugaruke tuyaga kubatumire nico kuziko yo munsi dushimikirako tudatevye rero tubandanya n'ikiganiro kuziko yuno munsi nakubwiye nababwiye yuko uno munsi dufise muri studio abantu babiri umwe n'umutumire undi n'umusango duhere ku mutumire cyangwa ku musango reka duhere ku musango adufashe kwakira umutumire peace seka mwese asanzwe amenyerewe muri kino kiganiro kuziko neza na neza kubatabizi aje ava muri festival byinshi kuri wewe peace ego dumusangwa mahoro mwese muko muratwumviriza nizera yuko umeze neza aho muri hanyuma kuri uno munsi nkuko Terence yabivuze tuza kuyaga kuvyerekeye intambwe abakinyi abakora amareresi bagezeko uno munsi rero tukaba dufise umutumire yitwa Faxine Uwimana wo dusanzwe tuzi kuri Fanny Lavina ikaze kuri Fanny murakoze cyane urakomeye gripe nuko usanzwe uvuga twe tuzi muri amareresi yawe ukina twenza abantu urira gripe ni imereye n'abari komeze bon ubundi mu buzima busanzwe ndatekereza yego urakoze cyane ko tasanzwe akuye ubuzima budasanzwe naho ubuzima budasanzwe muri filime ndarizanya canke twenza canke ahanini urariza ego batwebwe ngaha anye dukunda kurira no mu kinyomarerese kongera akaba umwanditsi atunganya amareresi ibintu arazi bitari bike kuri ku mareresi ariyo mafilme ego azi bitari bike kubera ko novuga yuko bikora byose hamwe kiretse ngira ngo gufata amasanamu no gufata amajwi nimba ntihenze ndagerageza ico ntarashobora kugira ni kuyakora montage niyo ntaragira ariko ibindi ngenda ndavyiga ubu ndagerageza murumva yuko ari umuntu adasanzwe cyane gose umuntu mukenyezi akiri muto afise ivyo amaze kumara mu gisata c'amafilme n'amateka menshi twaronse ko yatumufise mu amahigwe murantunga kubona twamuronse muri studio gira tuganirire byinshi Fanny Lavine
ireresi mu Burundi wayigiyemo uyizi ireresi yaje iva hehe ku bwawe wayimenye gute wayinjiyemo gute ireresi ubwa mbere nayigiyemo ntayizi nzi nyene yuko ari ahantu umuntu ashobora gutangira ivyiyumviro vyiwe yego kandi nuko nayigiyemo yari surprise kuko ubwanje navyo ko nari ntekereza cyane sinabona uko nashobora gukina filme ako gusa ndibuka ko nakuze ndi umuntu akunda kwandika shamvuye natorera ikaramu nkandika wandika iki sinzi nandika nyine ibintu vyari byo byose bwanga ko ndandika tu cyangwa nyine mbabaye uko nyine cyo nezerewe widogera ku rupapuro wajyorwa ku rupapuro n'ikaramu gusa sinenzire yuko bizovamo kino kintu cyo kuba umukinyi n'umwanditsi w'amafilm yego hama 2018 none cyo ndabitangura kubijamo byagenze gutegura bitangura n'umuntu yambonye uko gusa amacarambura ati wowe wabego no gukina film ndavuga ati wapi hama ico gihe nanse ndabwiye ko bitokunda cyambwa ati basi kuko ico gihe nakora ibintu bya fashion acambara ati basi turi muri tournage uzoze utwambikira abakinyi ndagenda ngiye uwo munsi aca amakano nyine ngo gerageza agakano kagire turabe ndakagerageje ahubwo cyo ndabishobora gusumba n'abari ngaho kace karatoka cyangwa ati asha film ahubwo turasubiyemo utegetse kuba actrice principale ndakina mbona nyene ndatangwa ndakina muganda niyo bije niyo biva mu nyuma ndatangwa ndakora filme zanje mbona rero ndaje mu mahiganwa ya festival cyangwa imana filme yanje ya mbere nanje mba ndumumenyera actrice nyene ndavuga ati kumbe byo bintu birakunda rego niho ruciyemera ego oya akabaza aho nyene none ireresi yawe yabaye ya mbere muri festival niyo ya mbere yari iwawe canke ego niyo ya mbere yari iwanje sino avana kina mu zabandi ego yitwe ko ari gwawe ego ubwo warusanzwe ukina nani sanzwe nkina mu zabandi iyo yabaye ya mbere muri festival niyo ya mbere nari nanditse nyine ku mutwe wanje aho hari ryari hari 2021 nyuma y'imyaka 3 akina acayandika ireresi yiwe acaranatsinda ari ireresi ya mbere murumva yuko bice bibiri ego umukinyi n'ireresi muri rusange yego na cyane ireresi ya mbere ndende nziza yo mu Barundi niwe yatwaye novuga nti igikombe cyamba n'umukinyi mwiza w'umwaka umwigeme yego ibintu by'amateka nibyo gushimira Imana kuko avant nari nashatse kubiheba ndiko ndakinira abandi rumva sinabona ati nibiki ndakwa kubiheba ariko numva biguma binsunika kubibandanya cyo ndagira icyo navuga natangwa nka team yiwanje itwa Twafa Films Company ndatangura ndakora iyo film Urugendo cibi ya mbere film yitwa Urugendo ushaka kuyibona isanga he kuri YouTube channel yanje Fanira Vino Official rero urumva kuva ico gera cyemvuga ati asha ubu rero sinzabivamo ure waramaze gucakira umwuga sishobora guheba reka rero turana kugaruka ko mbere numva ufise byinshi tubwira tubanze tubwire rero ifilme muri rusange uramaze kwinjiramo uramaze kubona ngene uretse Fanira Vino muri rusange ifilme nga mu Burundi cinema ubona ari gisata cifashe gute ku bwawe muri rusange hano mu Burundi cinema filme ni gisata kigikenye kubera hari batatahura filme ariko si benshi cyane ubu biriko bitera bigabanuka uko je navyinjiyemo bimeze be n'ubu sico kimwe ariko urumva ni gisata gikenye kubera hari abatatahura hariho irabona kumenga no gutumwanya kandi hariho natwebwe nyine ababikina bakina ireresi mugabo badafise vision batabona ibyo barimo bagakina kubera babona nakakina kubera inde undakina donc ndavuga ko ari gisata kigikenya dufate duhere muri yavuze 2018 arinje muri gisata cy'amafilm no musi turi mu 2022 imyaka 4 uri ubona umwuga wo gukina filme cyangwa gisata cyo gukina amafilm uvuga ati iyo industry ingene ikora ugeranije iyo myaka 2018 intambwe iriho intambwe imbere cyangwa gusubira inyuma oyo gutera imbere kuri je ndashima Imana intambwe gutera imbere irahari kuko ubwa mbere jewe nivyo bintunze nagindi kintu nkora uretse gukora filme kandi antuko mbayeho sinabi cyane ndabishima Imana abandi nabo muri kumwe mu gisata nabo turi kumwe hariho abo bitunze n'abandi bitarashobora gutunga
rero ni ikintu ubona ko kiratera imbere nyene mu sinema yo mu Burundi rafise intambwe imaze gutera twe turareka abayikoreramo ego muri rusange iramaze gutera imbere kubera ko kugereranya n'ingene amafilime yo mu Rwanda ameze yo muri Congo hehe icambere navuga igituma ariko aratera imbere kera mu minsi yahera nta bakinyi ba filime benshi bari bahari ariko ubu hari nk'amagroupe nta nawe ushobora guharura nk'igihumbi rero kubona abantu baguma babijamo nico gituma n'ibindi bica bitera imbere kandi ugiye kuraba karite y'ama-image cyangwa y'amason twakora mu myaka iheze ubu tugenda tureveriwa gatoya naho tutarashika ego jewe hari ikibazo cengira Fani kuko uravuze yuko mutera imbere kandi ni byiza cyane gose n'ibintu navuga ntivyo gukeza ariko je ikibazo mfise mbega ugerageje kuraba amareresi mwebwe mukina mukora mubona hari intambwe ishimishije mwamuriko mu yandi majambo ico twita les normes internationales abantu bo hanze donc basaba mwebwe mubona hariho intambwe canke muracafise agahaze ibibuze je navuga ko ubunye turiko turagerageza kwanza nkiri ngaho nshimira Festival kuko niho hantu natanguye kugira amaformation nshobora kwiga dukeya ugakora ibintu uze atari kuvuga ati ngiye kuri kamera mera ukumvuga ibintu abinde ko Festival yarashoboye kunyigisha n'abandi dukorana gukurikiza ama norme n'ibindi nyene tukenda kugira dushoboye kwameyora ibintu bukebuke ariko rero ubu sinavuga ngo turabikurikiza cyane ako kandi nitaka kubikurikiza kubera ko atavyo turamenya ahubwo ni kubera ko ubu ntituraronka isoko yo gushora ko izo filme zikoze mu bwitonzi nkuko n'ubuhinga kuko urumva zica ziteba niya filme uzokora nk'umwaka cyangwa ameza nga okay jewe nk'ubu na timu yanje iminsi yose lende dutegerezwa gusohora filme mandi majambo mukora gute kundwi tuba twasohoye episode kuri YouTube mandi majambo gatoyi dusigurira ingene mubikora kugira abantu bariko baratwumviriza batahure bati Fana ukuntu abigenza kugira mu ndwi imwe aba yakoze agace gato kamara 25 minutes kamara iminota 25 muwa mwabigenjeje gute turyama urumva ndavuga ko dukora nk'umutima kubera ko twarabonye mu bindi bihugu kugira bashobore gutera imbere nuko bamenyekanye kandi mu bindi bihugu wasanga uburundi dusigaye turi filme z'abanyarwanda z'abatanzania kubera kukuntu bari bafite amafilme menshi rero natwe kugira dushobore kuzimya abo bandi natwe tuboneke ifu kutugira byinshi ku buryo tuguma tuderanje amaso y'abantu ama batumenye cyo gituma dusohora kundi turemera tukaruha tugafa ariko bigakunda ndafise ikibazo none filme kugira iboneke intambwe ya mbere kumbure haragiciyumvira ego uracanditse hama urarondeye n'abayikina umwe wese ukamuha ibyo akina ni naho nihenda uranyibutsa urankosora urayanditse barayikinye haramaze aho gushika ngaho uburyo buva he mukoresha twe turareka no uburyo no gufata amasanamu jenyene uburyo nituraronka handi hantu tubukururetse kubwikuramo twebwe nyene hamwe n'utunyungu dukeya tugenda turaronka yego mumva mugabo mwebwe nyene wewe Fani Ravine na equipe yiwe yitwa Twafa Films Company aho rero muri koceje muraronse kumbure ibisabwa nambara amahera de placement nimba ari biki byo gufungura kwambara location vyose maquillage sokoza adusigurira ingene urumva novuga ati n'ubuntu bw'Imana buri murashobora gukora gose kandi wunguke ariko urashobora no gukora ivyo ushoboye Imana nayo ikaguhezagira kuko nawe yavuze ati nzohezagira ibikorwa by'intoki zayo rero je novuga ati Imana irabidufasha ikabiduhezagiramo kubera ko nk'ubu je ndi brand ambassador wa societe y'amazi kandi abo bamenye kubera filme hariho n'utundi publicité nshobora kuronka nkacica muri filme urumva nubwo n'ubundi buryo kandi hariho n'abandi bakunzi ba filme bashaka kuvuga ati reka ndabaterera amazi cyangwa ndabaterera déplacement nivyo nyene turabishima ariko niwavuga ngo ukora filme yonyene atabundi uburusho buri ku ruhande biragoye ubwo buryo burabonetse kumbure muraronse n'ingene mukora amasanamu twasumira umenga birazimvye hama muca mudandaza he mudandaza gute niho navuze ati isoko niraboneka kugira dushire ko ayo mafilme meza akoze neza ubu dushira kuri YouTube kuri YouTube
turaronkaho nyene atari menshi mbwa turaronka makeya kubera ko ari ukuntu twebwe uburundi ata partnership bifitaniye na YouTube nico gituma turonka mukeya kada gusabe utubwire ariko baratwumviriza chaîne yawe mushira hari nyene yitwa turahamagare kuja kwiraba ego ibyiza by'iwacu ibyiza by'abagwaruka gwacu abahinga muri sinema yo mu Burundi baje kuri YouTube channel yanje ya Fanera Vine official ako filme nyinshi hariho urukurikirane yari heruka yitwa umupfakazi barayikunze cyane n'ubu hariko iyindi shasha yitwa umubanyi none bariko barayikunda cyane kandi no kuri RTNB ziracako jeudi 21h30 na dimanche 17h Pisi reka bazufise oya nkeneye kumenya ubuhinga yakoresheje kugira ngo ireresi yiwice kuri RTNB no kura yabavyagenze kubera ko kuvyo tuzi akenshi ino amareresi iyo yajanye canke naho abari indirimbo urinda kuriha sinzi ko ari kumwe by'abagende oya jewe barashimye ukuntu yanditse bashima ukuntu kinye bashima ino ukuntu isa ahubwo je barama agafana gake koko nterineke yama icako iyo ntuzeya ego jeudi dimanche amasaha kugira ngo jeudi ni 21h30 na dimanche 17h none ko hariho nubwa ama televiziyo menshi buyagwiriye haba ayo ku mbuga ngurukana bumenyi haba nubwa izindi nkuko vyamye ama televiziyo akorera kuri aya maeka tubona hoho ntahandi urayumvira ko bahabwa nabo bashobore kubandanya bakurikirana ibikorwa byabo oya urumva RTNB niyo dufitaniye kontra izindi nazo zikeneye barazitereshaje zigashirako kandi si vyiza uragira icyo bivuze ko si vyiza kubera ko urumva ababikunze bo bigenza gute ababikunze ama televiziyo bikunze viza udushigikira gakora nkuko onye RTNB bikora akavuga ati basije ntuzome isani ya RTNB navyo twabikora tukabaha gwabo kuko urumva na RTNB kontra dufitaniye baratangura bakayerekana nanje ngacanshira YouTube après ego rero urumva nk'iyo televiziyo yindi cija gutereshaje igacishirako si vyiza ikibazo mfise ubu tuzohamagara umuntu wo mu mateleviziyo twumve nabo wiko kumburegana bose na cyane hari naho usanga ari intambamye mugabo nkeneye kumenya n'iki kigutuma udashaka gutanga iyo reresi yawe mu yandi mateleviziyo kugira ngo mushobore kugiranira partenariat baguteza imbere nawe oya so kutabishaka ahubwo intambamye aho vyankiye ni he warigeze ugira iyo ntambwe kuzijana narigeze kugira iyo ntambwe kuzijana ariko bavuga ngo nabwo bafise wumva babwiye ati nanje hari cyo muza kumva ego baragera kumva ko bogico batanze nawe urumva ni kwa kundi babona ati kuri YouTube ndayitereshaje for free hama dayerekana kandi ti nawuja kwitwa urumva ego igataza kwigaragara ko reka dusabe mukanya baturuhurire badushemo akaziki ariko ndabahamagare kugira ico mushikirije nababwiye ko umunsi mwandika gusa mwandika ubutumwa bugufi canke kuri WhatsApp canke uri kuratwikana kuri Facebook agira commentaire ni kibazo canke intererano byose turavyakira bashaka kutwandikira mutwandikire kuri 72 23 23 canke 62 uno musi turiko tuganira kubijanye naho novuga ati reresi mu Burundi igeze umutumire mwumvise ni Fanny Lavine Wimana Fraxine asanzwe ari umukinyi kandi atunganya amareresi yatubwiye bitari bike n'uwo mukanya turagaruka turabandanya n'ikiganiro kuziko Peace jambo ni gwa akoze kuba ijambo kuri nka jewe ndi umukenyezi nshaka kubaza umukenyezi ahanini rero reka tugaruke ku ntambamye muhora mugira iyo muko murakora ibikorwa byanyu intambamye n'izihe intambamye ya mbere ni amafaranga cyose y'uburyo indi ntambamye ya kabiri kandi vraiment iba bagitari rikuye no kuba intambamye nuko rero nk'ibibanza ugenda gusaba ngo kiniremo bakakikwima kandi nawe wari ukoze nka publicité ya gusa dufate par exemple nko muri hotel ukagenda gusaba ngo hakinire ahubwo bakaca bagusaba amahera menshi kandi nawe wari ubagiriye publicité birababaje cyane ntubasigurira uti dukoze uku mwebwe mwunguka aha natwe urabasigurira ahubwo bakavuga ati tsana amahera kandi bagusaba amahera atari make nivyo birababaje cyangwa ugasanga indi ntambamye ariho nk'abantu nyene baba batavyumva cyangwa babikunda mugabo batazi ukuntu byari bigoye ukamusaba nka location nk'inzu ukiniramo
akayiguha azi yuko uza kuhamara nka 30 minutes ukaca bakubita umunsi wose ukagenda wamwiteranije ko nyene yashavuye niyo ni intambamyi vraiment ego indi ntambamyi ni yuko turakeneye ubumenyi bwinshi burenze ubwo dufise niyo ni intambamyi idasanzwe ego indi ntambamyi ni murabona hano bwova mukabura mubona ati bwari hajya mugani turi buhashike hari n'igihe natwe tuba twibera intambamyi ego indi ntambamyi ni uko usanga isoko turakeneye isoko ya filime ngaha ibyo mukoze muronka mu bidandariza ego bigarukana amafaranga bizana amafaranga kandi menshi kugira ngo umusitari nyine abeho nk'umusitari kandi na filime itera imbere ego Ego bega nta ntambamye muragira nawe mukorana turetse ibyo abantu ico ikibano kuntu kibafata ugasanga nka mwebwe hagati yanyu nk'umurwi muko murakorana ivyo vyama vyabaye kandi urazi n'umurundi avuga atare abantu amurunuru rero ntimushobora kubaho mwama imisi yose ari sawa ariko haraba intambamye hagati yanyu cane cane nk'iyo uri mu leader ugasanga barakwidogeye nk'abutwara ngo ubariye amahera nambabonye uguze nk'akantu kaca bimva ati sinema yazanye amafaranga none arayamaze utuntu nk'utwo ego vyamaho ariko nibisanzwe ubona none filime ari ikintu sinema ikintu uhamagarira abakiri bato kuzamwo kugira ngo kumbe kibafashe kwibeshaho cyane no kibahamagarira cyane ariko mu gihe azi neza ivyo agiye gukora kuko hariho benshi ababajene bakora filime bavuga ati bambone kuri ekra ko nzi kwambara neza ko ndi mwiza cyangwa iki donc akaza azi yuko agiye imbere ya public afise ubutumwa bwiza agiye kubaha kandi yifuza gutera imbere apana kuvuga ati reka ngende mboneke ego none Fanny Ravine abatarabona filime ngo bari batwumviza ngaha wowe warakinye ukunda gukina umeze gute nkunda gukina ndiza ngumba benshi bamenye kubera kurira ego none niwe wavyicaguriye gukina gufata novuga nti position ni uruhande rwo kwamurira canke wavyisanzemwo kubera ko ari nkireretse ya mbere wowe wakinye baguha hori yukurira urumva ahubwo nasanze ariho hari point fort yanje niho nyene numva mba ndimwe cyane abari wewe mba ndijewe gose uri kuraserura ego sino n'izindi ndazikina ariko benshi banze kubera amarira ego hariho ikintu wari wavuze yuko mukeneye ubumenyi twaba tuzi neza yuko ubu unyi hariho novuga nti nk'ishami Burundi Film Academy ni nk'ishuri mu bisanzwe muko muratanga ubumenyi none nk'ivyo mwavyumviriye gute ni bande bigisha higa bande icyumviro cyaje kiva hehe icyumviro hano cyavuye muri twebwe nyene jewe na mugenzi wanje yitwa Libert urumva twararavye buri gihe iyo turiko turashaka gukinisha abakinyi usanga haza babandi nyene abifuza kandi hakaza n'abandi bantu benshi badutelefona muzonshiye muri film ariko mu badikina ugasanga na chatsi turavuga ati reka tugire donc si shuri ariko ni nka ikigo cyo kuganira mu byerekeye sinema kuburyo nabo tugasangira ubumenyi kuburyo nabo twagutora ati uzoze gukina ibi ubufise ko n'icyumviro na gitoya mu gukina kuko ego twaragira ubuntu turabikina kandi tutabiza ariko si vyiza ko abaza bose boza atana kimwe babizi ko ifo ko generation ihinduka hakabaho abazi ko ibintu bakunda kwiga bakunda kwiga bagakora ibintu biga bazi cyane gose ushaka kwiga yo kwiga gute ushaka kwiga arampamagara cyangwa akanyandikira kuri nimero yanje ya telefone amaduka mubarira urashobora gutanga nimero mwangira ntuzitora jewe ndazitanga ko bose n'ubundi barazizi ni 79 210 295 79 210 295 29 amajana 210 amajana 295 ukaba ushaka kwiga ibijanye n'ireresi kumenya ubumenyi uje kuronka ubumenyi bufatiye ku ireresi nimero nizo twabahaye ego baze tubiganire ko mu segonda 30 icifuzo cyawe kugira ngo film itere imbere n'ikintu icifuzo kugira itere imbere nuko bodushigikira abatavyumva namwe mu banda mudushigikira hama nyene cifuzo kuri jewe no ku bandi no kuri film muri rusange
turakeneye gukora amareresi mpuzamakungu. Kandi ivyo bizova kuri buri wese niyakunda kwiga namwe mukadushigikira bizokunda. Ariko baratwumviriza bose bagashigikira. Bashikira ireresi. Uko n'umwuga nk'iyindi. N'umwuga nk'iyindi kabisa. None kuziko reka tuyirangirize ngaha mwabyumvise ko twari twashimikiye ku bijanye n'intambwe ireresi mu Burundi igeze ko mwakoze kudukurikirana pisi dusezerero dushimirira umushitsi. Ego mpere kuri wewe ndagushimiye kubona wamutuzaniye bwa mbere. Naje ndishimiye cyane gose kubona nashoboye kuhashika hano. Ndishimiye ndaryohewe nayimvuze mu Kinyarwanda. Hanyuma turashimiye umutumire wacu Faxine Uwimana wo tuzi kwizina rya Fanny Lavine akaba yemeye gushobora gushika hano kugira ngo dushobore kuyaga. Urakoze cyane Fanny. Nanje ndabashimiye cyane. Ndashimye na kino kiganiro kuziko mwagize. Ego twizere yuko mu minsi iri imbere ntitwasubira kwikora kuzotwitaba. Nta kibazo. Yatanze ni nimero mwavyumvise ntituzisubiramo. Leandre King hariya mu buhinga bw'ivyuma ndagushimiye cyane kubona wadufashije kugira amajwi ashikira bariko baratwumviriza. Akimana Riesi nawe ndagushimiye ku masanamu wafashe maze ukayashikiriza bariko baradukurikirana. Terence Manirakiza ndabasezeye ndabipfuriza kwandanya muroranirwa mu byanyu no mu banyu naho butaha.